Isaac TV kuri no mwanya muri ijoro nyene ijoro nyene uriko arabira imuko iyi video sinzi ko uza kwiraba bwakeye I don't know hariko haba ngaha ariko haba ngaha itangwa rya award y'ama award ko haba itangwa ry'ama award ni Natasha injiye ni Natasha yes ni Natasha injiye muri award platform show music award. Yes. Inga ya kijambere. Okay, moja mpige tena picha. Urabona rero uyu ni Natasha ari kumwe na Lavash Alvin uriko binjiye muri kirori kidasanzwe ni award platform show award tuzatanga muri ijoro nyene ry'uno munsi kuwa gatanu ni ijoro rizakuba ridasanzwe ko hamaze gushika abastar batandukanye mu kanya gato rero Isaac TV raza kubereka byose uko bizakuba bimeze abastar batandukanye bamaze kwinjira ngaha harimo Natasha nko mubonye harimo Double J harimo Mr Champagne ikarabandi benshi bamaze kwinjira ngaha mu mwanya muto cyane rero tuza kubashiraho ibirori byose tuza kubera ibirori byose ko biza kuba biriko biragenda Yes, Natasha ariko arankira amafoto yaje na team yiwe yaje n'abafans biwe yaje uko mubizi aba bodyguard biwe yaje na mushiki wiwe yaje na team yiwe baje kumushigikira muri gikorwa kizakwa kidasanzwe. Mama kamera friend. Sorry kidogo. Nkuko mubizi Natasha ntigera asiga inyuma abafans biwe mu bintu byose bariko arakora muri byose bariko arakora ubona la gogo yashitse fans biwe ntigera basiga inyuma yaje nabo ngaha muri ijoro ridasanzwe ry'uno munsi rya award aho haza gutangwa ama award cyangwa se award yateguwe neza cyane uravye DJ Pro no kuri yagerageje gutegura ibintu neza cyane ku buryo abastar bose babyishimiye reka twine turabe uko biteguwe iyi ni platform show music award ama award ratangwa batangiye gutanga ama award ya mbere itanzwe rero ni best diaspora award in arena tukobera muri arena rero wayitahukanye uko niko rero Kimana Stein. Wow. Karibu sana. Kimana Stein umugore wa Big Fizzo ntari ngaha murabana rero ko ibintu byose udusomera izina neza cyane y'utwaye ino award ya best diaspora hip hop and rap 2021. Natasha ariko arashika na team yiwe yose ariko kandi tuza kubereka uko awards uzatangwa ni best ni award ya mbere gitangwe ya best diaspora award uno mweriwe diaspora yakoze neza cyane ego uno mugore wa Big Fizzo rero agira atange award ya mbere. Bonsoir. Meze neza. Dufashe utubwire utahukanye ino award ya best diaspora hip hop and rap 2021. Uitahukanye ni Pizzo John. Amasimensi kwa Pizzo John ni watwaye ino award ya best diaspora hip hop and rap 2021. Yobaringa haruwa museruki yari ngaha nimba ataho hari
Karibu sana. Ama award rero yatangiye gutangwa turaza kubereka Amashimwe kwa serukiye Pizzo John. Award nziza cyane ubona ko zisa neza cyane Turashaka gushimira abatoye Pizzo John. Je banyita